Producer Joel ndibuka hari igihe yaratanguye kuzana studio yiwe yitwa The Citizen Sound yaravuye muri kuza muziki kwa Andy Mwag. Studio amaze kuyikora nanje hari mwico gihe araheza aravuga ati eti ngo hano ndagenda maze kugenda niwo munsi wa mbere nahuye na Joel. Bwa mbere je sinagiye nizeye ko ari ivya contrat bigiye kuzamo. Je nagiye mvuga ngo ngiye gukora indirimbo avake dukora bino bintu bisaba ko tubanza kuganira kugira ngo turabe ko twohuriza ko yani nico gituma nari nagiye ico gihe. Mbere natanguye narogesa muri telefone yiwe ko ico gihe wasanga afise full abantu benshi muri studio wasanga abastari baje ba Fernando ba Alvin Smith ba Drama turabona kiyagiye nibo bakorana nawe cyane ba Y Music. Wasanga rero twahuriye deja kubera bari yangiranga abastari nabandi hasi nashikira nkibaraza ukarindira abagaheza nkarindira abagaheza hama nkashikirwa. Hanyuma ndakorana nawe turaregistra indirimbo ariko mu nyuma ntabwo izo ndirimbo zasohotse. Nta yindi solution mfise atari kwitura abo ba Joel. Yeah. Narabajije bwa mbere ndabaza Joel yari busy n'ibintu vyiwe. Kandi ikindi naco nimba nanje mu bintu vyiwe nari ndimo. Byari ibintu bigoye cyane kuronka Joel. Ico gihe yari busy kandi namutahuye cyane kubera ko baba bafise ibindi bintu vyinshi byo gukora. Mu nyuma ndavuga ngo nimba Joel ntariko ndamuronka reka negere Chonchovi ndamubwira je ubuzima bwanse sishobora gukora projet za music ntafise ahomba ariko ndafungura kandi uriga university cyo gihe waba kwandi byari bimeze gute? Cyo gihe naba muri FM kabisa naba muri FM ariko urabona bari amategeko urabizi abari amategeko kandi ikindi naco biva nayo mategeko kandi uri umuhungu akuze ni ucumenya ico gukora. Nk'ubu jewe umuntu narose amahirwe yo guhuriraho nawe kenshi inshuro zirenga nka 3 ni DJ Fernando. DJ Fernando namuraba deja umva nakubwiye nabandi mwibaraza jewe nabo bari ndani ndi mwibaraza DJ Fernando mbonye nciye kasohotse ijya mu Jamari serious aho kuno nanje ndi serious abantu bari serious bahuye nyene biragoye ko amacinga ariko kubera yarasanzwe nandenze nategerezwa kumwisemba ariko ndabiraba ndabona iyo opportunity ndabona kidakunda ariko narose amahirwe yo guhura nabo kujya kuntu nyene ubu babona baje muri studio na ba Dramati kababona uko ariko ndava mwene ndavuga ngo nta yindi gahunda atari uko bambonye hama nanje nababonye seto nanje ndiko ndakora na producer wabo kumbure nafise ico cizere yuko azonyitroducinga kuri bo ya kabisa ariko birangira Joel tutabandanije dukorana. Mu nyuma Joel narose akajya arambwira ati man tori Bruyo ugende kuyumviriza kugira ubone Joel araguhaye Bruyo man biba byaciye kuri ikintu novuga nk'akanenge producer Joel nuko ndabara mukite cyane ndafeza mari migisha mu miryango yanyu mutegezo kumera. Let me say thanks to Pabga kimwe kuri Step Media kuma gufanya join kagasore gishima kagasore gakora iby'Imana ikunda. So uno munsi is another day murabizi yo mu mbonye twazanira exclusive interviews zigiye zitandukanye. Uno munsi sinza kubya presentation nini ndafite umutumira dasanzwe murana kwa saneza sankayo kwitekera umusore mwiza ntituzi ko ari single kwa abasore nk'aba ni gake tumva ko ari single ariko mu byatugende ibyo ntibirimo asanzwe ari umuririmbyi yagiye akorana n'abantu bagiye batandukanye yahoze muri label ya Joel Urton sinzi ngene bayita Zone B bayita gute The Citizen Sound. Yeah. So hari byinshi tuza kumenya ku mubano we yagiragira na Joel n'ibindi bijanye na career yiwe ya music kugira ngo dushobashe kumumenya deep kugira ngo tumize kumenya tuza kuba turi kumwe nawe uno munsi ka tubanze tumwakire. Tonto biri gute? I'm good. Umeze bien sana. Bana tonto unapendeza sana. Inondwi kwanza pani inondi kuno kwezi. Iyo jya mbere nkoranye n'umuntu aberewe. Asante man. Ngo kubwanje urabereye ijisho. Asante sana. You look so amazing. Yeah, thank you. Sindaguteye amasoni. Yeah. Akabaze ka mbere. Yeah. Ayo maroshi. Nayo ifyere canke nayo amaso. Amarori nayo amaso. Nayo amaso. Yeah. Canke nayo stop. Kabisa. Tonto. Yeah. Uno munsi novuga yuko rijya mbere twonye kuri Step Media. Hari byinshi nifuza kuyaga na wewe kubijanye na usanzwe umuririmbyi. Kugira ngo abantu babashe kumenya uze kuba turi kumwe muri kino kiganiro. Waze kumva ko tuza kuba turi kumwe nawe. Yeah. Ku nshuro ya mbere ku bantu boba hari akantu gato ngira ndagufashe gato gusa. Sinzi ko ari style wari wagize umusaraba wari warenze katikati. Thank you. Kabisa. Navyo nari nabonye. Yeah, mbandanije ku kibazo mbajije nitwa
Simplicius Uwayezu. Simplicius Uwayezu. Ntagenza gushobora. Simplicius tuzakoresha Uwayezu. Nagushyiremo fete iri zina. Ku bantu bose ndaribwiye rishasha. Bahita bavuga bati man iri zina kubera iki wahinduye izina artistique ukarigira Siami. Izina ry'ubustare ni Siami. Siami. Bakavuga ati ubwo wari kuguma wita Simplicius kubera ko menya. Simplicius. Kivuye mu rurimi rwa. Simplicius ni nolate. Mu gifaransa ni simplicité. Simplicité. Iswa umuntu aciye bugufi. Sinzi ko ryo ryavuye muri Simplice. Ni Simplice nyene like. Okay. Ni Simplicius asanzwe ari umuririmbyi. Ni Simplicius turi kumwe nawe uno munsi navuga yuko yabashi kudutera iteka kuri Step Mate. Ari byinshi twifuza kuyaga nawe. Nijya mbere bakubonye ariko ushaka kwanza kumenya Simplicius ni umuntu asanzwe ari umuririmbyi ngo twabivuze. Kariyere we ya music yayitanguye rya niki kintu cyatumye yumva ko ashobora kuba umuririmbyi. Simplicius ni umwana w'umurundi ariko yavukiye mu gihugu kibanyi cha Tanzania. Kabisa mu diaspora muri Tanzania. For real. Hanyuma Simplicius arakura kurira mu muryango w'abana, ni umwana agira kabiri ariko yari kuba ari umwana agira gatanu ariko umva ko ari ibibazo bya cyuvyumva. Hanyuma Simplicius akura ari umwana akunda ibintu byo kuririmba cyane kabisa. Apari yatarayo kuririmba nakuze nkunda gushushanya, ndazi gushushanya. Hanyuma ikintu caje imbere no kuririmba kabisa. Ntangura nandika indirimbo yo wanje ya mbere. Niga 3e année primaire nkimenya kwandika imperekeranya. Bro. Indirimbo yitwa Okoriki. Nari umuraperi then je nagiye niga primaire. Niga primaire 3e année primaire. Tonto ibyo biko birangura gutahura ko yasida bitahura ukungera umwana wo muri 3e primaire abasha kwandika indirimbo hama ngo akaca yisohora. Fabio bimeze gute? Then ntabwo nigeze nsora iyo ndirimbo. Niyo wari wanditse? Niyo nari nanditse kujya nshatse gusobanura ukuntu natanguye kwandika. Hama ndandika iyo ndirimbo ndibuka nayanditse nisunze afite abastari tuba inspiré par ikindi kintu. Hanyuma iyo ndirimbo nayanditse nisunze bijya bikubirizo bijya bimenyesha makuru. Nabonye ikimenyesha makuru cyanditse kijambo Okoriki itansoma ibintu numva mbaye interesse navyo. Ndavuga ati none ko numva abandi bantu baririmba twe famille yacu harimo abantu bahoze bashaka kuba baririmbye ariko bitakunze. Usanga basohoye indirimbo imwe zibiri ariko ntabwo barose akaryo ko kuza imbere ya kamera nkuko je narose akaryo kabisa. Then mu nyuma iyo ndirimbo ndandika yari ibintu basobana nyine ibintu by'ibiganiro by'umuntu uvuga ataraca afise ivyiyumviro byo hasi w'umwana. Ntabwo biba biri hejuru kubera n'ubwenge bwiwe ntabwo buba buraduka. Mu nyuma sinayifise ububasha bwo kubihindura naho nakuze. Gusa ndacavuga ngo naranditse aha niho nahereye ni nk'icibutso. Then mu nyuma ndakura ngeze 6e année primaire nibwo natanguye kuronka akaryo ko kuduga ama stage. Ndi umwana. Nari challenge wahuye nayo umunsi wa mbere nja kuri stage. Ndiyo ku munsi wa mbere nja kuri stage. Nagiye kuri stage. Uvuga umunsi wa mbere. Bya mbere uje kuri stage ko ari ibintu ikinari rya mbere bikoze ari ibintu bikunyuzuye. Challenge wahuye nazo urana ikintu cari kingoa cyane. Umunsi wa mbere nja kuri stage deja nta ndirimbo nayo mfise. Wari MC yo kuri. Sasa ko performinga indirimbo z'abandi bantu. Okay. Aririmba indirimbo z'abandi bantu. Indirimbo wa izundi muntu mbona umusitari uvuga prefera wakunda. Yari indico gihe. Cyo gihe umusitari na prefera wo mu Burundi sangwa cyo gihe urumva nawe wumva ko wahisemo kuririmba indirimbo yo mu Savidirike ibikorwa byabo byemeye. Okay. Cyo gihe umusitari na prefera yitwa Akestan. Sigara umujournaliste. Sigara umujournaliste sinzi yo yagiye. Na Akestan naramukunda cyane. Gusa apardosa hariho umusitari yitwa Big Farious. Better than him. Amazina menshi. Cyane gose. Ariko Fizo ico gihe kubera Akestan namukunze ariko ukunda umustar bivanye n'ukuntu dansota yari populaire. Yari populaire ukuntu. Urumva ico gihe Akestan narakunze indirimbo yiwe mpita ndayirimba kuri stage. Ikibazo nahuye naco kuri stage urakizi. Nuko nagiye kuririmba ndi umwana cyane.
kandi nkaririmbira abantu bakuze isi mu nyuma ikintu cagiye kuba novuga ko ari nka insolite nuko vyarangira usanga basi kwera urabona uri kuri stage uburakana kandi stage usanga zimwe za kera ntabwo baba bazestaye ahantu hejuru usanga uri nka hasi uko naho dijuru umupeti muto nanje ndi umupeti muto ushaka ko abantu bakubona mbashaka abantu bambone si ikibazo nahuye naco nuko wasanga ndiko ndirimba je mbona abantu mengo ni bice guciriza nko nga kugira ngo mbone umuntu uzasaba ko ndangamira hejuru kandi nanje mva nayinyira umwana nasa n'umuntu atamwe gutinya abantu ko sofke je nagiye gutinya abantu kureka gutinyuka abantu kwera nabikuriyemo nkiri umwana kandi urabona ukuri imbere ya public kabisa usanga iza biraza bukebuke. Okay, novuga yuko umuntu ni mugari ntitwomuvuga ngo tumuheze ubu ufite byinshi byo kutubwira. Numvise amakuru akanca mu matwi imbere yuko duhura na wewe. Imbere yuko eguno musanzwe muririmbyi. Siko uyu muririmbyi mugabo novuga yuko wararonse management. Joel niko amatwansumira. Tushaka wanze tubwira moment yo gura na Joel byemeze gute? Ho yakuronse gute kugira ngo mubashoborana nawe? Yeah. Producer Joel ubwa mbere na mbere ahari hose big ups hana. Aranarenze man uriya muhungu nubwene tuja tumufata nka umengo n'umuntu asanzwe. Uyo muhungu nagiye kumenya kanarenze je ntanguye guhura nawe. Kubera ko hari ukuntu ibintu ubona umengo bije byoroshe gusa atari yo sense vyari kugira. Je niko nabibonye reka ndabisigure. Producer Joel natanguye kumva indirimbo yiwe ya mbere iproducinze ku rwego rwo hejuru yitwa Madame ya Dramatia. Munyuma numva production y'umuhungu ndumva ati umuntu ntabwo ari uwino kabisa aranarenze. Hari asanzwe hari abandi ba producer babizi ba Indomike Machine bariko baraza ba Bedi Best barakora aba producer benshi barakora ba Peniel muri Band Boy barakora. Rero ba expecta barakora nukuvuga Joel kugira ngo hari ukuntu uba wandika indirimbo hamukumva ati indirimbo nanditse iyi touch vyojana ico gituma nabaye intéressé na Joel. Mu nyuma ariko nta buryo nari mfise bwo kuvuga ngo nohura nawe yararenze ariko apa dosa mba mbona Imana irabikoze. Nanditse indirimbo hari ukuntu nakoze nandika indirimbo nyine kujya nabikubwiye bwa mbere nandika indirimbo maze kuzandika nkazishyira mu ikaye. Mu nyuma ndonka uburyo bwo no create amapage Instagram na Facebook. Mu nyuma ntangura kuyiposta ndayipostinze rero harabona kugira ngo uganye audience partage abagenzi bagapartage comme ça ya. Mu nyuma Joel ndapartage akantu ntiteze kwaza kuyibona kubera navuga ati reka mpartage mu producers kujya mpora ndabikora ku bandi agasonki wawe wari wasohoje byo nari nanditse narazi recordinga na telefone nakora video hanyuma nkaca ndaziposta kuri Facebook cyangwa YouTube kuri Facebook na Instagram. Abwa challenge abwa challenge burya butosanga mara 1 minute ndabona mu nyuma ndapartaja Joel ndaronka ayo mahirwe arabibona maze kubibona aravuga bro urabizi sana nawe yovuga ngo urabizi sana agashira kakaburungu numva atari message isanzwe ku muntu nka Joel. Mu nyuma Joel mbona aravuze ati reka ndabuka ubuntu uyu muhungu no mufasha ariko mbona biratinze subira gukora kandi ka video kugira ngo ngerageze kumukonvenga. Maze gukora kandi ka video ndamurungikira n'umugenzi wiwe sinayise kandi umugenzi wiwe yitwa Chonchovi benshi baramuzi aya no mupapa humunye cyane ndamukunda cyane gose yaramfashije n'ubu aracamfasha umuntu wa danje. Rero mu nyuma niwe yahise avuga ngo ko nsanzwe nzinanye na Joel reka ndamwereka impano. Amaze kuvyereka Joel avuga ngo uyu mupeti nasanzwe ndamuza FC na projet yo kumufasha. Mu nyuma urumva amata avyaye amaso sinzi ko ariko babivuga.
mu nyuma producer Joel ndibuka hari igihe yaratanguye kuzana studio yiwe yitwa The Citizen Sound yaravuye muri kuza muziki kwa Andy Mwag. Studio yiwe yari mu Kinanira ubu ari hanze sinzi ivyo studio kuno bimeze. Iyo studio amaze kuyikora nanje hari mwico gihe araheza aravuga ati eti ngo hano ndagenda maze kugenda niwo musi wa mbere nahuye na Joel kabisa. Yeah. We novuga yuko yaraguhamagaye mu mutwe wari ufise ko mugiye gukorana beat cyangwa ari bya contract byari bitangiye kuza kurumva yuko byashitse arakubera manager. Bwa mbere je sinagiye nizeye ko ari ibya contract bigiye kuzamo. Je nagiye mvuga ngo ngiye gukora indirimbo. Nagiye mvuga ngo ngiye gukora indirimbo yiwanje ya mbere kubera na prefera gukora indirimbo yiwanje ya mbere hanyuma umwe abantu barenze abona hora mfise batari banzi indirimbo yiwanje iri muri studio biyongere basi. Mu nyuma Joel arampaye amahirwe ndahura nawe maze guhura nawe arambwira ngo Petit narumvise indirimbo ziwawe wandungikiye zari zibiri ndumva ndagukeneye. Ambwira ati zijya ndirimbo hari akarimbo yakunda gose araheza aravuga ngo jewe uzoze ndagukorere. Mu nyuma nkihagera sanga hari abantu benshi muri studio, hari abantu benshi bari bambaye tuya dupira twanditse ko Citizen Sound. Ico gihe ndabona ko atari studio isanzwe ndavuga ngo ibintu harimo n'ibindi bintu. Mu nyuma mpita mvugana nabo barambwira ati je rero ndashaka ko tugira iki turaba ibintu by'agakontra kuno vyogenda. Nanje cyari icifuzo cy'wanje nari namaze kuribaza uwo conco. Mu nyuma ngira ngo buba barabiyazeko hanyuma mu nyuma ndagenda baravuga ngo avake dukora bino bintu bisaba ko tubanza kuganira kugira ngo turabe ko twohuriza ko nico gituma nari nagiye ico gihe. Umunsi wa mbere tugenda nibwo twayaze ku ivyo bintu barambwira buri kintu kuri nco genda barambwira ukeneye iki barambwira ati twebwe rero bimeze uko nuko reka turabe ukuntu twofasha impano z'u Burundi kuzamuka kuduga. Kandi ikindi naco ntabwo ari jewe nari talented mu gihugu cose kandi hari abantu benshi mu gihugu cose bari bakeneye uriya muhungu. Shima Imana kari jewe ico gihe nari nashikiriwe. Mu nyuma ndagenda ndakorana nawe indirimbo turaregistra. Bwa mbere natanguye naregistra muri telefone yiwe ko ico gihe wasanga afise full abantu benshi muri studio, wasanga abastari baje ba Fernando ba Alvin Smith ba Drama. Turabona kiyagiye nibo bakorana nawe cyane ba Y Music. Wasanga rero twahuriye deja kubera bari yangira ngara abastari nabandi hasi ndashikira nkibaraza ukarindira nkarindira bagaheza hama nkashikirwa. Hanyuma ndakorana nawe turaregistra indirimbo ariko mu nyuma ntabwo izo ndirimbo zasohotse kumva nyabaki. Ico gihe urabona ibintu vya live gayi Bujumbura biba binagoye. Cendo wa ruguru mvuka Ibuhumuza. Ico gihe urumva je nayisanze ndi umunyeshuri niga university ariko ibintu by'uburyo biza kugorana like nimba mwarahanye amasezerano yo kubera management nuko hari ibintu mwarahurije kuko akesha amarebo yo hanze yo tubiravye arakumenya byose hageze rero kuvaye muvavanureko tusubize rero uburyo bagufashije waramaze gutera imbere mugabo. Ico gihe kuno vyagenze jewe basi ubuzima bumaze kuvuga ngo buranse deja ese mvuga ngo nta yindi solution mfise atari kwiturabo ba Joel. Narabajije bwa mbere ndabaza Joel yari busy n'ibintu vyiwe kandi ikindi naco nimba nanje mu bintu vyiwe nari ndimo cyari ibintu bigoye cyane kuronka Joel. Ico gihe yari busy kandi namutahuye cyane kubera ko baba bafise ibindi bintu vyinshi byo gukora. Mu nyuma ndavuga ngo nimba Joel ntariko ndamuronka reka negere Conco V
yari sanzwe ari no mu director kabisa ari bindi yarajeje muri Citizen gusa yarasanzwe ari no mu director ndamwigira kwera yari umuntu amba hafi cyane yari yambereye umuvyeyi Juice Kamena ndamushimira cyane mu nyuma Choncho V ndamubwira je ubuzima bwanse sinshobora gukora projet za music ntafise ahomba ariko ndafungura kandi uriga university mu nyuma ambwira ati none jereka ngerageze kuvugana nawe ico gihe ngira ngo baraburanye sinzi ukuntu vyagenze ntavyonzi ico gihe waba kwandi byari bimeze gute ico gihe naba muri femme kabisa naba muri femme ariko urabona femme bari amategeko urabizi abari amategeko kandi ikindi naco biva nayo mategeko kandi uri umuhungu akuze ni uca umenya ico gukora mu nyuma nyene duhita tuburana uko nabajoye sanzwe ufise yo projet twizire ko atamakonfli yabaye hagati yanyu nawe ko abantu benshi nuko kuburana twaraburanye nta konfli zahabaye ariko ni kwa kundi nyene ubu ubona uri umu artiste hagera igihe bikakunanira kwakira urabibona ukavuga ati Jesus no kuvuga ngo none kweri je nk'akarorero gasanzwe kw'ivyo nyene nshaka ndabivugira imbere ya kamera Joel yambereye umwana mwiza yaramfashije atisunze ku kindi nta kintu twasana na Joel aramfasha indirimbo turazikora dusanzwe dufise n'izindi project ku ruhande ariko je urumva nije vyagiye kunanira tumaze kuba tuburana gusa urabona hari igihe uri umu artiste uvuga ngo nimba afise iyi gahunda yo gukora uko hama nkabona ndiko ndandikira umuntu ntibiri ku mwanya ndiko ndagira iki n'iki ntibiri ku mwanya ubona umenga ibintu vyiwawe sometimes nabwo bihezagiye kwa kundi ugaruka ukavuga ngo ibi bintu nta yindi gahunda atari kuvyakira nahise nja ruguru maze kuja ruguru abavyeyi bari babitahuye buri kintu kubera bo bavuga umwana wacu kwishure vyanse don't you see no muri family nyene bavuga ngo nta bintu vya danje bo gufasha abeza uriko tubwira ibintu bikomeye cyane wowe kuriraba muri no mwanya siko iyo byashika Joel mugakorana neza ubona yuko uri umuntu abageze he uko nuvuga yuko umu producteur arenze afata ku mugongo umuririmbyi hakuru biranyeruka ko umuririmbyi ashika kure kuko sans indirimbo kuzi gukorera biba byoroshe iki kuko nuvuga yuko hamwe n'abari karagufasha muri mwe biba bibavunagura thank you kicho kibazo entre temps jewe indirimbo nayikoze hari indirimbo iri hanze yanje sinzi ko yamaze gusohoka yitwa The Citizen Sound yitwa nako yitwa Situation indirimbo yitwa Situation narayisohoye umu artiste yitwa Siami rero ico gihe iyo ndirimbo kuno yasohotse ari ibintu by'ibibazo vya danger muta vya danger ngira ni challenge nyinshi kugira ngo usubire gukutana kandi na Joel byasubiye kuri ibindi bibazo ariko mu nyuma ndavuga ngo ni Imana yabikoze ariko ntabwo twabandanije dukorana nkuko twatanguye bya bindi vya management zaciwe mu murongo hari impamvu zabiteye mu nyuma iyo ndirimbo Joel arambwira uzoze nta kundi tuyikora ndagenda iyo ndirimbo turayikora umu director ico gihe Choncho V niwe yamfashije kuronka hari umuntu yari umunyeshuri wiwe yitwa Joel Aton nawe nyine hari ndamushimire yari umunyeshuri wa Choncho V wo kwigisha ibintu vya director uwo Joel Aton niwe yakunda gukorera ama visualizer DJ Fernando ama visualizer menshi ya DJ Fernando ni Joel Aton yakora ariko bari hanze ico gihe Choncho V kubera yari busy arambwira ngo reka ndaguha umunyeshuri wanje yakomeje kumfasha kandi vyaraboneka ibintu yari busy navyo vyaraboneka mu nyuma Joel Aton turahura ambera inshuti shasha ndamushimira nawe nyene turakora iyo visualize ico gihe iyo ndirimbo irasohoka maze gusohoka ikibazo ca promotion abona biba bigoye kubera deja na Joel ntitwari tukiri kumwe sinzi ko vyumva yamfashije mu buryo bwa studio
ibisigaye byose kubera tutari tukiri kumwe kabisa. Hari ikintu bavuze ati byarashitse umunsi umwe turahurira na ba Dramati na ba Fernando mu Kirundi bavuga ati umubanga banga ujye ubanguze. Wewe ubabonye hajya wigeze ubanguka basura uraba mushapa avuga ati jenga ndabaganirize kugira ndayo ko abantu abo bashobora kugira icyo bamfashije muri kariyeri yanjye. Cyangwa urabona ati biragoye atabajama ko serious sana ko bivanye n'izina bafise. Deja nk'ubuje umuntu narose amahirwe yo guhuriraho nawe kenshi inshuro zirenga nka zitatu ni DJ Fernando. DJ Fernando namuraba deja umva nakubwiye nabandi mwibaraza jewe nabo bari ndani. Rero ndi mwibaraza DJ Fernando mbonye nciye kasohotse ujya muja mari serious. Sinzi ko murabibona. Ari serious rero akuno nanje ndi serious. Abantu bari serious bahuye nyene biragoye ko amacinga. Ariko kubera yarasanzwe nandenze nategerezwa kumwisemba. Ariko ndabiraba ndabona iyo opportunity ndabona kidakunda. Ariko narose amahirwe yo guhura nabo muri studio. Kujya kuntu nyene ubu babona baje muri studio na ba Dramati kababona uko ariko ndava mwene ndavuga ngo nta yindi gahunda atari uko bambonye hama nanje nababonye seto kabisa. Kumbure nanje ndiko ndakora na producer wabo kumbure nafise ico cizere yuko azonyikomera wande kuri bo ya kabisa. Ariko birangira Joel tutabandanije dukorana kabisa. Okay, uno munsi bavuga yuko abana ko dukurikirana si bakini tuzi kiganiro kizoshika kuri cyane mugabo novuga yuko hari gihe bishobora gushoka sanga birakubereye inzira iki kintu sawa nako dukurikirana ja nko hari abantu bafise ko gufasha usanga abantu babifunza kwabera management abapeti nyine bakizamuka babifunza kubafata ku mugongo tuzi ko umusiri muri management mugandizera neza nubwo butayirimo cyangwa irimo ukeneye ko uronka iyindi sumba iki kintu sawa nako gukurikirana kugira ngo bashobore gushikira ibikorwa byawe. Yeah, for the first time shimire buri mufana wese hasi yanshigikiye yashigikiye kuva ntaratangura kuririmba jusqu'à maintenant hariho bamwe baba bakiri kumwe nanje nubwo ari bake nabandi ngenda ndonka gushasha like nkuko we duhuye. Rero ico nosaba buri muntu atahura umuziki cyarico bro ndakubwiza ukuri si vyandi vyo kwishira hejuru jewe I don't know ko ndi talented but maze kubona umuntu nka Joel yavuze ngo piti ngo hano yagufashe yari yambonye mukiye ni mu producer bizi apart do ça nisanzwe ufise abandi bantu benshi bambwira kubera ko utaraja muri studio kubera iki tukuri iri ndirimbo. Hari abantu bitwa ba Driden bamfashije ku ibintu by'ubuzima biriko biranga kugira ngo nkore umuziki muri ja yo gukora umuziki. Eko bivaye no kubuzima bwari ko buranga baravuga ngo no utegezwa gukontinua gukora umuziki reka tugufashe. Nabantu benshi babimfashije yarabitwa Flavier abitwa ba Jobert ni benshi cyane. Rero kuvuga Jobert ndamuzi ya kamera aya ahubwo no mpetse mu diaspora cyonze mu yarafilma nama n'indirimbo ma clip video. Yeah, mu kuvuga ico no basaba sanze ndumu artiste ndafise indirimbo imwe iri hanze gira ko nababwira ku mbuga babaza kuzigukura imbuga zose Facebook, Instagram, YouTube na nyine hari kugira ngo babashe gushigikira ibikorwa byawe. Yeah, mereye kubashimira deja mu kunshimira nyene nta kindi atari kunsupportinga deja bwa mbere bakankurukirana kuri IG nitwa Siami SEEHME ya niko nitwa kuri IG bagende ba following kuri YouTube naho nyene ni Siami. Indirimbo iriko yitwa Situation ariko iyo ndirimbo hari impamvu itabaye promoted kandi iyo mpamvu ni jewe ni tuvuga bari kumva z'ubukene cyane. Oya sinibaza imvo ya mbere kari y'ubukene nta ruhara wabishizemo runini. Yeah, deja kugira ngo indirimbo ari yiwanje amasi ndabishiremo uruhara ari bamwe. Ariko ndashimira cyane abantu bayi promotinze novuga Parforce. Hari ibimenyesha makuru n'amaradio bagiye barayipromotinga sishimye kubivuga nga
ariko ndabashimira cyane aho bari hose baca biyumva. Hanyuma buri mufana wese yagerageje kubikora ndamushimire cyane. Hama ikindi naco novuga nuko jewe inge ndabicishemo kugira ngo wumve impamvu jewe nkiri ngaha kandi naciye kwa Joel. Bo jewe indirimbo maze kugenda nkazikora kwa Joel, everybody knows Joel no mu beatmaker. Joel no mu beatmaker. Joel nagenda akora indirimbo iwe, maze gukora indirimbo iwe hageze mixing na mastering. Izo ndirimbo bisabwa yuko azitwara kwa Gigabit, mwagagira utuntu yongererezamo mixing na mastering kwa Bedi Best. Ariko ico gihe kubera uburyo bw'iwanje bwari hasi, kandi Joel nakubwiye ko indirimbo twagiye kuyikora mu nyuma tutagifitaniye ubufasha hagati yanje nawe. Sinarose ubwo buryo bwo kugenda gupeya hama ngo ba Gigabit na Bedi Best bakore iyo mixing na mastering. Mu nyuma Joel narose akajya arambwira ati man tori Bruyo ugende kuyumviriza kugira ubone Joel araguhaye Bruyo man biba byaciye kure yiwiwe draft y'indirimbo uba wakoze kujya kunaguha ati genda ubura yumviriza. Ushobora kuba wihuta uzokoreye visualizer yayo deja kwera mu mufise project ashobora hari ukuntu ushobora gukora video ufise Bruyo ama mu nyuma yarakoze mixing na mastering mugateranya mu nyuma indirimbo original. Ariko mu nyuma kwera je ubwo buryo atabwo nayo mfise, kandi Joel yari yamfashije studio session yonyene. Deja yari yambwiye ati mw'indirimbo yo wawe harimo n'akantu ka gitari koko ndasize ko vyumva, ariko bisaba kuri ibihumbi 100 nawe uri futi nta kandi ndi futi nta kintu mfise. Ndabwira ngo sha gerageza nura ukuntu bigenza wewe uri mu beatmaker wa Danje ndakwemera no. Joel arabikora, yaragerageje beatmaking ni ya Danje ujya muhungu afise touch irenze. Mu nyuma urumva kwera nta mixing na mastering na nifite yahise yikorera yavyikorera byose. Amajabaze ko draft ndiko ndavuga Bruyo je narumva kumengo ni ya Danje kurusha original. Ugutambya cyagumitse wenye wewe sohora draft atoto amajambo 3 kuri Joel cyo turangiza ikiganiro. Joel bo bibiri utubwira bibiri umukundira ne kimu ushobora kuvuga atana ashobora kwagira kairere kuko abenshi arabavuga ngo sinzi mugabo kuza kubisigura. Ushobora kuvuga ko ari umunebwe, ushobora kuvuga ko ari umuntu yahoze wowe kubibona mugabiri n'amajambo meza kumuvuga ati amujambo izugu cyane guca hamara imere rero avuga atana arashobora kwafisa kairere ko gakosora yiciyumvira mugabo. Ya producer Joel aho uri hose uri umuntu wa Danje. Ikintu cyo cyambere cyo kugushimira Joel n'umuntu atahura talent y'umuntu. Joel akunda abapeti bari talented. Joel icyambere cyo kumushimira cyo novuga nuko jewe nisanze mu mugwi w'abantu yakunze hamara avuga ngo ntisunze buri kintu cyose, ntisunze kuri blog kuri usuku cyangwa iki niki ingo ndagufasha. Nico kintu cyambere cyo kumushimira. Cya kabiri wansavye bibiri byo kumushimira. Cya kabiri novuga no mushimira nuko Joel n'umuntu turi muri studio session narakunda cyane ukuntu yikomporta. Atisunze ngo ndi hasi ndi iki. Ndambwiye ati Joel ngara nta kuntu hojamo aka kantu kunuku bro easy byorosha ahita agashiramo akavuga ngo man je nshaka gukorera ikintu kucifuza kandi yarashiramo na ide ziwe. Je Joel naravye production yiwe ndavuga ngo wow uyu muntu ari talented n'ibintu biboneka. Nivyo bintu bibiri ndosaka ryo kuvuga ko no mushimira. Hama ikindi naca hari hose big up sana ndagushimira cyane. Hama ikintu novuga na munayi parfait
ikintu novuga nk'akanenge producer Joel nuko apare yo gutahura abantu mugahana gahunda nuzi ni n'abanyamyuga kandi ikindi naco babita gute ukuntu baba bameze murashobora guhana gahunda mugahana gahunda buri kintu kuno cogenda ariko bro ikintu ca studio session muragikora ariko igihe mwahanye yuko kizomara indirimbo iragoye kuronka man indirimbo iragoye kuronka ariko je nabatabuye bafise ibikorwa byinshi ariko je naravye mbona nka situation iyo ndirimbo yiwanje ya mbere nubwo itagiye gusohoka mu buryo ndavyifuza yaramaze ikiringo c'amezi nka 5-6 ibitse kiri muri studio ariko je nkabona yana anytime yompamagara kandi namwandikira uvuga ngo none bimeze gute ku buryo tuburana nkarinda guca kwa Chonchovi akamubwira akambira man je twaburanye ahandi naho twakutanye ariko nyene nkabona siko biriko biragenda ne producer Joel ndamushimira cyane uko biri kose yaravyitayeho mu nyuma igikorwa kirasohoka arakimpereza kabisa yeah. Yes twari kumwe na Simplicius Siami kino kigo ndamushigikire ku mbuga ziwe zose yeah. YouTube na YouTube twiko nyene ni Siami Facebook ni Siami Instagram ni Siami na +257 ushaka nkaba ni Siami yes genda mushigikire n'umusore akiri muto arifuza yuko umwereka urukundo muri bwa rumwe kwera muvuga yuko aragerageza gushiramo ingufu nyinshi kugira ngo namwe mushobe kubishiramwo uruhara runini so guys navuze amajambo menshi kuri wabanye natwe mu kiganiro cy'uno munsi making sure ko muze subscribe kugira ngo uzuko murongo exclusive interview n'izigiye zitandukanye navuze amajambo menshi reka mvuga ati back na mimi thank you tonto tukotesha